turi nimba niwiganire kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura kanyana mwana wa mama Imana irakuzi egera umugore wawe bimwumvishe mama beri umwansi w'umugore wanje ni umwansi wacu okay mama BELYSE ejo kumugora kuzanya amafaranga y'ibintu byanyu niba nazanye ibinyane cyo tuzoyazana uganda umubwira ati kanyana sumwana wawe yambwiye ko jeta umwana wiwe umwana wari shugwe uganda umubari agenda kuraba shugwe wiwe ni umwana wiwe je nawe twarahejeje kanyana bikore kuganje basi please ubaha jewe basi ndabasaba navuze twirire projet niko yagoye mwenye kuguriza amare yawe kanyana kwisumviriza ndekera umugore bazi nibiki mama turaza kugurira mama no sikese iyo mine ko zino projet ko tuzakuzirira sinari kuzimiragura kandi ni wewe kubera utugeze je nagize iki projet start mama BELYSE twadukundana kugira hagaze apana kanyana umviriza gabareke mureke kwanza jaja mugatondo twakuzanya bere yawe Shedi, uretse ikintu kimwe nshaka kukubwira kwanza ubwa mbere tutaranashika no muhira. Nshaka kukubwira ngo ibintu by'imbabazi zawe by'impuhwe zawe ubihagarika nyene kuko nawe nyene nta mbabazi yigaza ngirira. Mugabo ndakubaza ikintu mugabo kanyana je sinamushigikiye yaragize amakosa mugabo nimba yo bayikosoye akavuga ati ko agira za gusaba imbabazi umubabarira nyene ko tangiriye izo mbabazi kubera iki je namusavye imbabazi akanga kuzingirira ubu ni habonye ko zikenewe cyangwa abonye ko twaguze amakinga amatsiko ko atabintu byo ndiko ndarondera batashatse kunyegereza. Okay kanyana ibyo uriko uravuga ndavyumva kandi umubabaro ufise naje ndawufise kuko naje bantusiye ko ndi gisoma. Okay mugabo reka bijya tuvyibagire gira byuko atovyera umwana nka jewe indaya ndabisukira ibyo byose ni wabyumvise no uriko kuragira ibintu by'imbabazi sawa urabizi mugabo wowe ushavuye ko naje mbacavuye aho ugomba kandi usubire kandi kurira none je bijya hari uruhana rumwe ndabifisemo je mama we nta wenzi nta nuwo nshaka no kumenya nta nuwo nshaka kumenya mu buzima je cyo nzi gusa ndafise kanyana je nzi gusa mfise wewe nari ndakubwiye ngo nanje nta mama afise mama wanje yarapfuye byaraheze no afise shugwe sawa navyumvise shefu sivyo navyumvise sivyo sawa kimwe gusa nizere ko tubayeho neza. Okay nizere ko tubayeho neza sawa amajiyo nta muntu numwe nzoshigikira atari wewe je ndagufise wewe ni wowe umugore wanje kandi turakundana uremeye ko utazokomeye ko tumubabarira uremeye ko tutazomuha imbabazi wewe wansi ikintu muri nosi naje mba ndachanse ni gute jewe umwansi wawe je no mugira umugenzi wanje nikibaho umviriza nimba azobandanya ashaka kudukurikirana mu buzima bwacu uzovuge dufate decision yari usushaka niba ari n'ururuzu wewe turuvemo ndadukwirwa ndabivuge n'umunsi nzomubona ngaje nzotora amabuye kandi nzotora amabuye y'amagravio washize hajya yagiye usineye kuzomutera sinzosone kumubona ngaha ivyo ndizi ndabivuze ndavyumashishe nzogufasha mukuru kumwashe naje ndaraha imbere y'Imana nzogufasha nitwamupasura baje bazodutware mu gacu bashika bazodutware mu gacu sivyo sheri sawa reka kubabara naje umutima wanje ucubabara urabizi ivyo ndavyize sivyo sawa niyazanga tuzomutera amabuye mama tuzomutera amabuye sivyo nijya brosheti iwe twari kumenya nitwari no kubijya nunyibutse bijya binyama byose mave ndabidaha umunyene jewe urazi yuko ntifuza kubabara sivyo baby ndagusubiremo kandi umwansi wa kanyana niwo mwansi wabera hino sawa Chedi tumushira amafaranga yabijya binyama byiwe nta kibazo urarusha ndaza kuyamushira sivyo ndaza kuyamushira hano wari waje utanashashe icyo kibazo kiwa Kanyana
Bisa. Nzi mugeni ko yabyaye. Nowera. Yo naherutse ngo yagiye ku bitaro yaravyaye. Yarabyaye n'abana babiri yarababutse. Cyane maze imisimbura umwanya wo kuja kumuraba. Hafi y'abana babiri. Abandi yabyaye udushuri. Tubiri turashoma. Asigaranye kamwe. Ariko nta kimana yo mana igende n'imisi yarayitwaye sigara muga ntacyo nako kamazorira kuri ako nyine. Cyane hatanje nabuze umwanya wo kuja kumuraba ndagerageza n'umusemvuzi ati ko yagiye muhira reka ndabe nje kumuraba dera hino yikoko yenda rongo tuntu ndamushira yega gikuru n'umutima no kwashika byonyine birahagije nanje ahubwo nzoca nitegura shangende gusa ndababaye igende ukuntu yari muremeye n'imisi yarayitwaye tubiri tugashora ni hatari shavyisi nuko nyene biba bimeze ntacyo wegenda umumpere yange aturibaruka ndamubarira sawa nanje nzorabanze kumuraba kweli okay sawa Odi mugeni Yo Kanyana. amahoro Mbona amahoro. ewe uribaruka Kusha. Hey. Karibu. Narinda yo bwana rusa na mama musa mwese yabatwaye amarangi yose Oyareka. habwe maheruri Nawe arakunda kurira. Aho dusanze aragahema. ewe polisi na kweli Yo nukwije wenda ndashima. cyane kiza gisana papa wacu na mama Aho wacu kudusanga ashawura hatari kanuri. Yo agufitiye amaso. Urinzi ubona akanura mukurira. nkayo yiwawe ewe ndamuvyura Oyareka. Kanyana. mugeni nukuri kwanze mbabariye kuba ntaje gukuraba mu bitaro Yo oya nukurabwo birakabuka naje rukuri. kubera Nukuri jewe mu bitaro asha. Ururirimbo yari wewe na Berahino na Dafroza na mama wawe. bitaro baratubwira Mu bitaro hose basha mwaramamaye. Uje wese aje kuri vaccine y'umwana icumba bariko baraganira ni mwebwe. Jira hari nuwo yari yaje numva tangiye kuvuga bavuga mubweyo nahatswe kumutuka nuko nyene nari nsanzwe nyene nasi nyene kuri Rwandiyanja. mugeni wawe urakazishaba Reka niba wari wagize hamfashije gutukana mu bitaro urazi umuntu wari we wese aza ngira n'umuganga mukuvura akatswa kuvuga Dafroze kibakora. Jicamwe kwa muganga n'ukuri caragize neza nanje urya mugabo wiwanje. Ewe naherutse nshikanye kwa muganga. Icangira abantu bagira neza barabaza kwa muganga urababona. Nibo baza baramfasha canke iyo umuntu yaje akibaruka ari amanda ndi bamugemure nkafungura naherutse uduhera ntungikiye kuri rimikashi rimwe nyaje gukuraba oya nukuri yo waragize ibibazo reka ngaha Kanyana je sinokubwira ibibazo nagenda ahura navyo mu nyuma erega abaganga barateba bagashishwa wa mukobwa we mu nyuma naje mbona umuganga aza ngo rega ngo abagwayi ni benshi ngo abavyeyi ni benshi ibintu vyinshi numva ati ngo duhereze matera igitanda ajya kwa muganga urabona ari nanje ngo nicaye ngo ndindire umugabo aza kunora mama mbona abandi baza kwatwa n'amatagisi je nyumvira baswa n'akabajaji koza naje mbona bansohora yo hewe naraje bukebuke n'amaguru camura n'umwaka umubarabara gute nawe ayo nabonye sanga wa mugabo wanje ari kumwe basha nazanda yaziwe no kubwira ngaro inzara nakantu umwana ku maboko agashakoshi ku maboko ndiyumvira tawandi ko ndazungurirwa n'inzara nyamukobwa reka shareka Kanyana yarancuriye basha buryaje umuntu nabura nuko ababigomba oya nuko ufaruruka ngwerega ngo wabyaye ngo babiri bafuye ngo kubera ngo wabuze ingufu zo kubasuguma ngo uronke umwe iryo jambo n'ubu riracandi mu mufu ariko ujya mugore bajya bagura n'inkozi ziki bajya abagore b'indaya hajya mijya kaki reka bajya bagura n'ukuntu inkozi ziki baravuga amajambo bakibagira ko nabo byobashikira ahubwo je ndashima Imana kubona narawuse n'uyu umwe iyo abaho naje amaboko ndayegura
ndakubwira ati sinari kumwegura ngo negura nza ngaha ishwe hewe Imana ishimwe n'ukuri gusa Imana yarabikoze ibyo arakana gasa na papa wako na musa mwese umutwe ni wawe iwawe hebaga asha ingorane reka hana amarere sawa gaho nayo nakamba kanza aho shoboye ndabutunda ndakuzanira ndaguma ikapo nje kuraba mbere hino amasaha yo gufungura yagize ndahava za gufungura n'amarere wa mukobwa we nakamba kanza aho ugeze amaboko ndayitwa ndakuzanira nje kukwibarutsa ndagoraba agakapo nyene ngende kubera amasaha yo kuja gufungura arageze dore hava bakukaza za gufungura aha naje amaze imisi mu bibazo mama guma tuma abana tuma n'ingorane kugira ngo babizoherera reka birahino erega ninkabera hino nyene wewe Kanyana erega jewe kuvyamvanze erega no gukura mu mutwe burya biraruhisha wewe Kanyana ni sawa? Ni sawa namwe. Waje kutwibarutse. Muri baruka mu. Uri umwana mwiza kwe. Nitari ugwana Musa. Bwenge uvunga papa wiwe. Sheri gabundi. Mwe na Kanyana mwara abagenzi kwe. None cyugenda. Musanze ngiye. Tutanakuzimanye none. Oya nta kibazo. Yo Kanyana uraza kundamukiza birahino. Ego ndamuramutse. Mugabo ari kurinda tukakuzimana ega. Oya nzogaruka ntacyo. Sheri. Sa? Sheri. Traumwana ega. Ukuza ndamuraba ega. Sheri. Abantu bamabaza. Nakanyana ije kumbwira ko Musa. Yabikubwiye. Ariko Sheri je n'umuzara none umusije. Mage. Inzara. None navyubona Sheri mbonye uvuye hari anyifisa amakapo none Kanyana nubona ko yabizanye genda uje bijya nyene. Hari ibindi ukeneye ko ndakuzanira none. Sheri ngene je irasumaye none se bigeye mbari byo bangemuye. None babikubwiye babigume ngo tuvyanikire tubite mwiyarara tubigire nivyo kurya nyene genda keke none ubu naho hari ubuye burakerebutse nta umwana uramuryamika hasi nyene iraso y'umugabo wiwanje none jivyo ndiko ndakubwira sivyo uri kurara sivyo uri kurumva jewe rasyo kuva kera ndayiguha none ubu naho ivyo kurya biraje Kanyana yabituzaniye hari naho nabandi bazobituzanira erega none we nturugenda kubaramutsa none utari kubona bige naho abicuka aho guzura babwira nabajya bose bajya muramusengera habo umugabo sinogenda gusaba umvirizi wanzu nyumvirize sinogenda gusaba mfise umugabo kandi bazi ko afise akazi sugusaba bajya bose muramusengera hamwe mamwe mwaramujyana mu masengesho bose ubabwire umunsi ubatume ko wibarutse baze kukuraba none ntacyo bazozana hama duteke dutuje urebe kugumumbwira ngo zana rasozana ahubwo genda urabwire ningo kashana numva nisonze we niyo mvuye ryamika umwana hasi ugende uteke kandi mu maya ngoma nje kuba ndiryamiye nizere ko uca umpamagara mu mwanya icyo rero uzura reka gufyina menya gukora aha Gerageza wamufungure. Gerageza ufungure tutwahejeje. Na ufungure mama. Inzara izokwica mama. Reka nanje. Genda bifungure ndabishire he. Nani kubari mesi utajya nawe. Uzo ari gihe urwara. Burya kwisi ari abantu bagutera ikibazo hamwe ubona umenga wofuma wifira. Urabona berahino ngene anteye ibibazo kwera. Izi ngorane zose ndiko ndagira kubera kajya gahungu agashano kagahungu. Ntubonyene iyo berahino ndara. Urabona nyina Kanyana ko yari yaje. Yari kutuzanira ubushimwe. Nk'ubu tuba tubayeho neza mu munezero
nta kintu na kimwe utari kugira kingo Urabona birahino atubera ifuro ry'igiti iyo atabaho ubu turakuba tubayeho neza atangwa n'imwe dufise twateye imbere gogo nivyo Imana yapanze nimwe mushyira umwikono mama Gloria. karibu mwana nizere mumeze neza karibu meze neza murakomeye papa gura akaraho gusa igitumye nza ngaho nuko amaze bisaba telefone kandi ndaza amakuru yiwe akagutelefona akakubwira sinigeze mbona apere n'imwe n'ukuri benshi ko ndabizi neza ko utapere nimba utabonye apere yiwe warabonye apere yiwanje ko ndinze nza ngaha kubera twananiwe no kubura telefone amezi atatu arahetse avanse yawe yarahetse ubu twinjiye mu kundi kwezi kandi ikindi nacyo umenye ko twagerageje kubihanganira ahubwo mbwira kubera nje gutwara amafaranga y'inzu mwananje nukuri kuba twarabagoye aya mezi atatu yose akarinda ahera twari dufise ibibazo mugabo hari ahantu nziga amahera muri iyi minsi itatu tuzoba tuzoyakuzanira kandi ntiwibaze ngo ku ishuri ngo barashobora kwirukana cyangwa iki je nije nzoza ndayazana none ko higiye dufite ikintu ngo mpameza kubarindira gushika ryari kandi nanje bashaka kunyirukana ikindi naco kandi umenye neza yuko ari umuntu ariko arandera akava kugira ngo ashobore kumuha amasi y'amezi atandatu inzu yanjye ntimuyitange n'ukuri nimba mukikeneye natwe dukeneye amafaranga nukuri turabare inzu turacaye ikintu ariko tubaheye mama natayaguha byinshi ndaguheza nukuri basi umviriza kugira byorohe nta kuntu mwondesha inzu ntoya icyumba kimwe banyumviriza ko inagenda mama atayatazi cyangwa imishikanje je nzoyakuzanira icyumba na saro ngaha nicyo dukwira umukobwa wanje arakuze Gloria ategeza kuryama mu cyumba cyiwe umuhungu wanje nawe ategeza kuryama mu cyumba cyiwe je naryamana n'abana iyi nzu niyo dukwiye nyine tuzoheriha nta kibazo nanjye bibishure oya ntabwo uhega ishuri sinakubwiye mu minsi itatu hari ahantu nziga amahera hari amatiri ndiko ndakina kandi muzoryohera zoca nsubizamo mbere na avance mama atayatazi ibyo nzoyazana niby'ukuri avance nzoyibasubiza kandi dutangure bushasha ndagiye kandi ndazi neza yuko ibyo muri ko muravuga muze bishire mu ngiro nukuri genda undamukirize kuko wawe sawa murakoze ko ugiye utariye oya nta kibazo mama akobwa ntasigaye yishyuye muteko mama cyangwa uzoyakura mwani mwiyemeje ko muzabarira natore kugira ahora murambenze rero ngo muzofasha muzofasha shamba ndondere ni wabura basi nzofuma ndakongereza no cyo ndayakura amafaranga yavanse y'inzu akazi nkwana ka bazoduta mwibaraba niyo mpamvu ndiko ndavuga ngo ngira nomo mama reka basi tugerageze turondera mu mahera turabwo twoyaro reka ngo uyakure he cyane no kuragenda basi usare basi bagenda basufungura babaguha amafaranga none mukorera ubusa ukazi mukorera ubusa none jewe ku kazi bamaze iminsi bari mu bibazo ubu Vincent namushikiwe induru bafise none mama ibibazo bya Vincent ngene bariko barashwana ubu noza kubatumbera ngo bampa amahera none mama ibibazo by'umuryango wawe to biraturaba none Vincent namushikiwe bariko barashwana none harenda wumire ko baguha amafaranga aha woza uva n'umwanya bugaye nakajya kazi kacu kubera batumviye baziye bugaye muga baguhembye yego tubaho kugena amahera wabatejeje imbere akazi kabo bakagira nawe ngo turi ngaho n'inzara cyo kwanza gahungu nawe ndi amafaranga ushigori ngaha mu miraguma ugiye umaze gutanga yahe je ndi mukobwa mbwa uri umuhungu mama nyene aza kubifungura hanyuma Imana yacu oh
uharutse watumye saza n'isi yacu Nani yuzi? Nayibagiye gusa. Okay. Meze neza chérie. Hama waruvuye. Kushinga ibitsi cyo tuvuganye ko nimusinje kumuraba mugende. Oh. Batiko nari navyibagiye. Usune nagerageje kunyaruka kugira sange tarashe. Aya nyene nashise nyene kubera urumva nashise cyo tugaterekanze rekanze kuza no tuze gusangira vya sasita mbe watese. Batiko nari nze kuraba mu nkono. Navuze ati mama we sinugurura inkono utangura kuvuga ngo je ngo nonze ngo kwera ngo umugabo wanje ngo uraraba inkono Abantu businonze ubunavyibushe. none wowe uragutse kutavyibuha uragutse kutataga turi kumwe na Birahiri wasanze rumeze gute Bana kumaze ko nabisanze bimeze gusa wumve ngo birameze neza kuburyo nanje nimfuza ko kuvyara shinge nje ndashaka umwana wowe nonda koze shi none muri ubukene bwacu nitwavyara umwana azoyihe uku nyene turuje nawe nyene azoje azoje turiye aryama aho turyamye yambara ivyo twambaye hamwe nk'uwo uvyara akana ngiye kuropora umucanga nuza ndagenda ndagatwaye my god se ngiye jewe rayino n'umwana wanje no mvugo rukundo umwana wanje urukundo mama wanje na papa wanje batamaye ni jewe umwana wanje nzorukundo bidasanzwe yo abantu bavuga gute bakubonye iri kuropora amabuye uropora imisenyi n'umwana mu bitugu base je ndadamura bakumuranga nawe je muraba n'ijoro sibyo shirazi kuri ino si iyo abantu bakundanye abantu baravuga yuko ari imiti nkunga w'umwana nkaza ndamuheka abantu ngo nyako umugore we yaramuhaye imiti ntabwo ari imiti urukundo burya rutekera kintu cyose ikindi nacyo kunda koziwe n'ingene ukunda kunani ndagiri n'ingene ukunda kugwaragurika wewe ndazi ngaho nigenzo kwama ndamuheka oya gusa egaye usanga ngwara kubara narabyara Chawe ni wavyara umwana ndazi umwana niyaza umwana zo kwirabura nka jewe azagurira bura cyane azogira isura zose isura ya mama wiwe isura ya papa wiwe inzobe ya mama wiwe namwana wanje jogira ito kumugore wawe sinzobe none umugore wawe sinzobe nyene umugore wanje afise inzobe umugabo arirabuye umugore afise inzobe tuvyara utwana tutumetisi umwana cyane yacanze je umwana sana papa wiwe sana wewe no mugumiza mu bitugu ahantu hose ko sinomuheka no mutwara ndamugize none se bazorabona umwana mwiza so you know urabizi ikintu kimwe iyo abantu bafise ukwizera kandi bakongera bagashira ahantu hamwe nta kintu kimwe kidashoboka so ndize yuko kuba tutaravyara suko Imana ibona yuko tudakeneye umwana mugabo nuko igihe cy'Imana kitaragera ndavyize yuko hari umunsi uzogera uzotangura kuzura dawaguriza sishaka indagara Lezi umugore atwaririza ibintu ngira adafise umugabo amukunda akawa kagugowe so hama cyarumva shonje vraiment ngo ntekere sivyo nahishije ahubwo tugende gufungura wow nasize nishije nanzi ko nza gushika iyo ndabimenya nari gufungura jenyine wenyene ubukunzi bw'inda kandi wewe sawa nta kibazo ko tugende dufungura cyane muzi ari yashozana gatuturire nga tugakuri ahantu ubona n'akayaga ni kuri ni kuri Tanganyika kandi nabino okay bebe Meze neza. Jenda. Ndakubona. Urambura neza kandi ntamugabo natwaye nta nuwonse. N'ibindi ndagutahuye. Nuko muramwiyandagaza uko nyine.
Oyaha, nisa umviriza ndakubwiye wowe uvukana n'umusore yitwa Berahino. Ni musaza wanje. Afise umugore bita Kanyana. Je ndabizi musaza wanje. Umviriza rero nkwisabira ikintu. Nukwinda kubonye nayo ndagukeneye. Burya ujya mugore wiwe bita Kanyana umukobwa wanje. Kanyana umukobwa wawe? Ego busha. Oya. None ko yaba kwa Dafros. Urumva ni birebire. Sivyo twovugira hano mu ibarabara. Ahubwo mfise ama stress. Hacho ushaka kunyifashisha. Afise nyina afite amahera. Mama duherana twiza ni oro ni arija. Nukuri turashima Imana muri byose. Burahimu, ujya ni musaza wanje, ujya naramureze, ujya umwana azi gukora cyane, ujya n'umwana akunda abantu n'ibintu. Ujya ni sawa. Kandi ujya Kanyana naramureze, namugaburiye, bamufata nabi. Bamufata nabi. Kandi ujya njewe turi ba mwana. Nje ningenye isa Burahimu, ningenye na Burahimu. Kanyana baramufukubita. Bakamuraza hanze kamutora. Burahimu yari yahagorewe. Ugizadushimire. Ndabona utwenza cyane. Kandi by'ukuri mu byumbuye byose nta gishasha. Narumvise ko bamufata nabi bikwiriye. Aha, nje yashi. Nuko bimeze. Mviza rero nkwisabira ikintu ko nkubonye. By'ukuri nagiye kubimenya nteba kuko hari haheze igihe kinini tutabonana n'umwana namusize ari mutoya. Shitse sinamenya ko ari we. Rero umva ntibihari ibintu bitabaye byiza. Ku buryo n'umuntu natumye ngo asabire imbabazi banyemere bambabarire. Ntibamwemereye. Kanyana burabara kwanse neza. Bashobora nyase. None wagiye kuvuga kuri nyine cyane. Barabizi neza. Urumva bobo bamenye jewe ntarabimenya. Hama ndabimenye baca baguma baharura ya makosa ngo naramwihakanye. Ofete yase kumbabarira. None rero nashaka nkwisabira. Nukuri umfashe ugenda usabira ikigongo. Ubumvishe bambabarire. Aha, urazi nje hano ngiye ku kazi. Ngiye ngaho ku kazi. Kuri Bujabari. Kuri ibyo rero nashobora kundiha amasaha, iminota, umunsi wose nangize idiri nkarikora. Nukuri je nta kibazo. We mbwira uba wipfuza ngahe. Hamwe wonyumvisha ko ibyo bintu byocamo nta kibazo no yaguha. Mugabo umwe mviriza nkubwire naho wombwira ndaguhe Samira ubunyene ndayaguha. Aha Samira. Gusa umwana wanje ubwiragize bantahure. Nta cyananiye. Mviriza ndakubwira. Jewe nta cyananiye. Nukuri je kuri polisi baranzi. Nta kibazo na kimwe gihari. No kuri polisi baranzi. Narinda yafise hafi. Ndakwinginze. Ucubija mu bunyene kuko mfise stress. Ubunyene ngoma ngira turune. Ngoma turune rero subire. Nukuri wa mukozi. Jewe Brahima aranyubaha. Wareka umukobwa wa Kanyana. Aranyubaha. Ninje nka nyina, nje afata nka nyina wa gatatu. Nukuri nkorera umuti. Wenda ukora wewe tuzahurire nyine ngaha nyine. Wewe nugira ikibazo. Jewe oya ntitwohurira hano reka ndaguhe nimero. Wowe uzocumpamagara duhurira aho ushaka hose kugira ngo umpinyishe. Pfa kugira. Reka ndazandike. Uzocumbwira nanditse ko mama Kanyana kugira ngo ntibize bigucana. Yewe Burahino. Urazi? Nenzi kari mama kikunda. Kanyana afite ingwano. Afite ujya mugabo baramugwanira. Twebwe. Nitworoshe. Nukuri nizere ko uzobimfashamo. Uzocumbwira rero. Sawa rero cugenda ahubwo cubijamwe urambwira. Wewe nugira ikibazo reka mama simbe gatoma ngiye kunywa kamwe. Sawa.
Ndeni karibu. Natuma ngoro wimarayo. Ingoshe, ingo nagwara igituntu. Ingo. Ega uraza ndagutware kwa muganga bagupima mu gatuza. Ibyo naco bintwaye. Ingo. Ndagutware kwa muganga njye gupimisha ndako wambaye igituntu. Ubu bafite igituntu mwevu ndakomeye. Karibu rero. Ni gihe kinini utari bwiyumvire kuza kuza. Mbona muri etage. Mbona mufite vandarateri mu nzu y'akayaga kava hanze. Ibyo tubyihoze. Mugabo wawe ari ku kazi. Kajya. Ukuropora amabuye mu mazi. Ariko n'akazi kora karatubaje. N'akazi none gasha n'akazi nyine. N'akazi katuma mugura inkwi mutuma muronka mukagura inkwi y'imyotsi. N'akazi hama. Umviriza. Ikinzanye ngaha urazi ko kuza ngaha iwanyu yari kiziri. Ariko ikinzanye ngaha banza utwende kwanza. Twenga wanye nwenze wari ntutwenga. Kanyana mama. Ye mama we umwana mubabe yavutse akabanje umutwe. Yakudatwenga. Ndakwenda nta kibazo ahubwo bwira ibyo ushaka kumbwira. Nta mazi nakuvunza imane, nta fana nakuvunza imane, ndabikubwiye rero ntiwabyimba kurushaho. Okay. Kumbi rero. Yo, ngene mero afite urukundo nyakuri kweli. Kuba ufise mama wawe umukire kuriya. Nje mama wanje yarafuye. Yo. Mama wanje yarafuye. Ujye si mama wanje. Ni mama Shugwe nanje ndi Kanyana. Nakwigirisha cyawe Shugwe. Njewe ikinzanye hano n'byukuri. Mama we twahuye, urabyumva? Twahuye kandi ashaka musubirana. Kandi ashaka umuhereza ikigongo, yambwiye byose umuhereza ikigongo. Ega barabateranyije kugira ngo ntuzagire ubuzima bwiza. Denise, nibazi ko ari gambere je ngaha ariko shaka ndakubwire ngo ugumiye wahora. Nimba ari izo nkuru zizoba zikuzanye uza kumbwira amajambo yujya uzogumiyore. Nzagumiyonde. Maje no muri hakaruri kiwa uranyirukanye. Ariko bantu bikigiye mwabaye ufise mama afite amahera no mpamvu burayine no mpamvu agomeza kwiziringiraho no mpamvu mugomana nk'ikirato no kugura urabujya nabo bamubya afite ubwenge ujya areba kure kajya kakanyana mujya aho kavuka n'ijya sura yiwe nziza n'inzobe yiwe yavukiye mu nka ngijya bakubyara bagutaye mu bigoma byiza no afite agasura keza burahimu nawe kukumva inyuma. Numva bibazaga ikintu yakubonyemo. Kumbi yakubonyemo inyenyeri. Kumbi wanyu murafite inyenyeri yaka neza. Mama kigongo. Hama muva muri iyi nzu mugira ubuzima bwiza. Ko umviriza kwanza. Urazi ko bajya bagutwengaga baka. Nge sinakwanga. Urazi ko nge sinagize nkwanga. Nakumvira ikigongo ubuzima ugomba ugemo. Batujya mwana w'umukobwa mwiza agiye kurongora musaza nta kintu afite. Bajya ngo narakwankaga. Subutu nukwirya rukundo. Ya rumwe rutabaho rero rwaterura toni nzima y'amadafari. Reka gusaba mbandanye nkunda kujya nyene narimeze. Nimba ari urukundo warufitiye n'ubundi rubandanye kujya nyene. Ubuzima mbayemo narabumenyereye. Uri kuranyumva kandi hindi naco uri demaye wanje ndakubaha. Yaba ari uwundi umuntu muri uyu mwanya mba namusohoye kuko hani wanje mba namusohoye. Atabona imbere n'inyuma. Umviriza. Denise ampa amahoro ugende umubwire ujye ngene ujya mugore yagutumye ko je sinzi mama wanje. Ugende umubwire ko Shugwe yavuze ati Kanyana yavuze ngo Shugwe wawe yarapfuye. Bavuze ko ubuntu buto rero. Burapumye. Nk'iyo y'amadafari. Aho nyine kigumije. Reka ndindire. Urahino hama turabe. Ndamurindira niba afise ijambo. Sawa. Masihari. Sawa reka ndamurindire nta. Nzanira agakuru ndamurindire.
Karibu. Sawa. Msinje ndakuha karibu. Sawa none. Nisa? Hama nta byinshi binzanye ndabona yuko ibyo twavuganye mutashatse kubishira mu ngiro. Niko mbabarira kubera gake bingura bya munsi ntazanye amahera. Varianta kugiye papa avuze yuko kujya kwezi yarakumarira. Ahubwo babaye 15 jours nzoye musonse mwe. Oya nukuri mutubabarire. None kubw'umuvyano Utubabarire kuko je nakubwiye ko amahera nzoyazanira rimwe yose. Nzoca nsubizamo na avance. Bishoboka. Ahubwo icyo dukeneye amafaranga hama injira undi muntu. Yo mukobwa basi reka ndenze muhira tuvugane na papa wawe muvugane na papa. Nukuri ari nzango kanukanyitse. Nta kintu na kimwe mufasha kurenza kuko yantumye ibyo navuze ibyo yantumye. Iminsi 15. Iyo minsi 15 turatelefona ntimwitaba. Twabarindiriye ukwezi turajya kumuzana amafaranga turabura. Ahubwo igikenewe ni ko mutubwira mu nzu kenshi umuzi wamuzana amafaranga. Umva ndakubaza ikindi nacyo mushobora kubura amahera gute umukobwa wawe yama mu bari yama mu mahoteli. Umukobwa wanje Gloria jenda mufisa ari umwe. None Gloria nashobora kuja mu bubari. None Gloria ni hasi sindamunzi. Wamuboye yari kumwe mu kabari n'ikindi gipapa ngira gisumvye imyaka papa wanje. Babwira uvuye ko binjiye mu hotel ata amafaranga yamuhaye. Gloria wanje uramubeshe nimba uje kudusaba inzu yanyu nimuyisabe neza. Mugabo mureke kwirirwa muracafuza umukobwa wanje mumubeshera. Unyumvire mama yanje. Unyumvire umukobwa n'ukwimana ngira ariko arakwambika ibara. Mwera kubonye mu kabare ngo mbere muri hoteli muri kumwe n'igipapa gisumba se wiwe. None kuba yambonye ikibazo kiri he. Nasokanye na pawi wawe. Sawa kumwe n'abantu ndabasokana. Sawa nimba ko bahora bagusohokana. Tuha amafaranga y'inzu cyane tuvire mu twage. Ure kudufata nabi. Ntabwo twabakene cyane ku buryo uduhagarara hejuru. Wari kurabihaye twifise sha. Ntavyemeye rero maso yawe. Gloria. Sigaye wubahuka. Aba papa. Nababwiye ko 15 jours nzonje gutora. Genda rero genda hama kuri nduru mu rugo ngo ngunga. Gloria. Gloria sigaye umwana amazi utsunze uzagushika hiyo hose. None uzi ko akazi nkora nyabaki. Igihe nakubwiye ko nzo yaronda ndapfashe kuri wari uzi ko akazi nokora nyabaki. Je ndagenda nimba amafaranga no yaronka sawa ntarose naho barangabura mangataha. Gloria uwo nuwo mwuga uhisemo wo kuza kurara mu mahoteli n'abagabo usigaye uri mara ya mwananje. Mama ngiye kwiba ingwani he. Reka ubukene budukubite neza mugabo apana ubumaraya kuko dusuzuguza oya frama Gloria nibyo ndimwo ndabizi sindi umwana mutonya nge ndimwo ndayizi mama tekana w'amahoro we gikuru ko tonka amafaranga tukariha kwinonda. Hari bindi mama ayo mahera yo kuja kurara mu mahoteli n'ibipapa n'ibitama sindayakeneye sindayashaka. Ndeka nifana n'ubukene bwanje witware fisiki none. Mana we. Oya kwera umuntu arakena agashika. Karibu. Karibu. Appétit. Merci. Karibu. Merci.
Merci, twaje dufunguye. Bafunguye turahaze. Aha. Wenda mwase ko dusangira. Cyangwa mwase ko dusangira. Oya prima twaje turi. Ego. Nawe kugura hisuna byari bibi. Nta ngorane. Akayaba bumukosha. Okay. Vincent nyari. Mama, nije nagutumira. Ndaba ndafungura hano. Hari ibintu nabonye ku kazi bitagenda neza. Uvuga yuko nabyiyumviriye. Cyangwa ko twapagana